harimwo Amipro, harimwo Ranzi Promoter, harimwo na Mona Wilder. Abo bantu bakuwemo bamaze kuza biteguye. Jewe ndafise imyaka ya ndumu majeur ego mugabo uviyoye wohanwa. Iyumvira rero kuviyora umwana atarakwiza imyaka ucugira kumutera inda hanyuma nayo ma responsabilité ntunayafate. Hama abavyeyi rero bakaca bashaka kubihoyaho. Izi nkuru zica ku marezo sosio. Eske ayo mashirahamwe haranira agateka k'abana ariko akora iki arihutira kuraba uyu mwana amugaruka. Siren Vibes TV. Amahoro neza, mwaramutse mwiriwe bivaye na mutumbereye. Turabaha ikaze ku kiganiro cacu kuri comptoir. Nikita mwaramutse mwiriwe. Mwaramutse mwiriwe. Reka dukoreshe vyose kugira ngo uri mu gitondo tumuhe mwaramutse. Uri ku mugoroba tumuhe mwiriwe. Exactement. Yambi yoyo basi irakoreshwa mu mwanya wari wose. Neza cyane. Atwa yambi urashaka kuyiha umuntu mu gitondo, urashaka kuyiha umuntu saa 6, urashaka kuyiha umuntu mu mugoroba. Naho bufisi ivyuya yambiteme y'abana mu muji two twati hobe hobe si kirundi amahoro murakomeye. Ndizera ko mwagize indwi nziza, indwi ryoshe, indwi yari surcharge vraiment ama evenement ako December niko yama yamishushe vraiment December yamishushe. Tubafitiye ivyayi, tubafitiye kwanza abantu baje bavuga, abantu bagize commentaire ku kiganiro baje mbya mu matwi yandikira ngo ntiwari wewe, ngo ntuni wewe mu kiganiro ngo zamiyo kuri Twitter. Ngo zamiyo ku mamunsi ndashushe ngo zamiyo ku memes si wao. Umva rero uno munsi birashushe, birananiranye, birasaze, biravevuye. Ama commentaire nukuri mutumagira ama commentaire, tukeneye ama commentaire yanyu, murabibona namwe tukeneye muga rero ngo ari umuntu aguma yandika ngo amadarubindi, ngo none ngo nabara amadarubindi, ngo none niki ngo amadarubindi yawe ngugirira he commande amadarubindi ni jambere nari ndacumvise ariko nigira umuntu azi Kirundi yari jambere fe amadarubindi no kuri kwimara badade cyane bo jewe nguma nigi Kirundi cyane kuko nyuma yo kumenya amengengwa munanize amadarubindi. Sawa rero alors turahera kuri evenement yabaye ku munsi wa hari kwa kangahe muri weekend iheze habaye ego nivyo Best Influencer Award ni higanwa ryateguwe na Irebe ikora ibintu byinshi. Irebe irafise isamirizi Irebe television yacanye isi oya ni samirizi en ligne muri ama video barabumva bunye umuntu akorera ku mbuga zose. Ni ihiganwa ryashize hamwe abantu bitwa ko bakurikiranwa, abantu bitwa kandi ko bafise ico influence mu Kirundi. Influence ni rero ndagutera inkuruganiki ko ari citegererezo c'abandi bantu. Hanyuma hatanguye kuba ama polemique imbere y'igihe ati none ujyanye n'umu influencer uvuze influencer abantu bajyanye hasi imisi yose tukugera muri abakomye induru ati umu influencer ni iki. Ndavyibuka ibintu byatubaye ko igihe kimwe abantu batowe na yaga tuza gutembera no baratuvuga ngo ama influencer. Ndababwire rero influencer uvuze ushaka gukwirikirana n'umuntu kiratandukanye umva Jesse okay kubera jami harajama akamwana wa mama tubivuge tubisubire harajama akamwana wa mama ubirize ndabatene inkuru kubera namwebwe igihe mwagenda oya jewe ndi umu influencer mu mbarere wewe uriwe nawe ubihari abyandike uriwe kuko urabatubwira abakogura babwira bamesa amasakoshe bakayamesa. Yes jewe jewe la papa zerawe oya kadeka kwivuga ariko jewe ija mu nkunda cyane ni createur de contenu. Numuntu akrea contenu yaba ubutamba kuri TikTok, yaba uwandika utumemes kuri Twitter canke hehe, yaba n'uririmba hari abantu usanga turabe ibintu baba bakoze baba ukumva umenga ukumva we partager, ukumva byo gucavuza, byo gutwenza, wo bigira ama screenshot canke wo gira iki.
aho rero okay rero turigaruke kuri nico gituma jama ntunjaniranye iri gihe mwebwe mujana babatwara babatora twagira tuvuge mugabo nukuri ntimwari mukwiye ntimwese ntimwari aba influencer umviriza rero tuvuge irebe best influencer award rero irebe yaravugishije abantu benshi ntunjanira urabona ko ntibanatuzimaye ntumvugisha amajambo menshi batuzimaye ama umukene uri kuri iyi kontwari ama microphone uyu munsi ngo nakintu kimwe tunywa ngo uyu munsi tuguma ngo ngo igihe nico batuzimaye ngo nitwonka duterekera ibyo tunywa ako basha ntaco sawa mutuzimane basi mwebwe muriko muradukurikirana mutuzimane kandi mbera habo reka moya tuzobe tumeze gutya nowe rirageze bona rirageze turumye ntitubandanye dukora ikiganiro twumye turapfuye irebe best influencer award rero yarateye amajambo menshi jewe rero ikintu ngira mvuge wavuze influencer aba influencer n'ibiki n'ibiki jambo award ndaribonye ibujumbura mu Burundi mbanirutse ndatemesha ngo award ndatemesha nkiruka ndatemaguza ngo award nta award mu Burundi award hano sabaye award mbazi ko ari icayi nyuma bama babivuga ko ntaco mena nayo ko amase kutuzimana turabarire urumva kenshi uzorabe ibintu byinshi by'ama competition ariko jamais abantu benshi iyo batsinzwe hariho umuntu abivugana agashavu kubera gutsindwa hariho mugabo n'akarenganyo kaba karimo ka vrai exactement mu bisanzwe akarenganyo tubanza gukaraba muri organisation amajambo tubanza muri organisation uravye iri higanwa ryabanje gutera ikibazo gatoya imbere mu gutora twege turatora abantu turatora biwacu nibiki turatora mugabo hagira igihe ngo byapfuye udusubiremwo ufite habaye ama etape atandukanye ku ntango demi-finale bariyandikishije hama baragira selection baragira bari muri demi-finale hariho n'abiyonkoye baravamwo aba Yusla oya Yusla bari wakanga nuzea Shemsa yarayivuyemo kuko n'abantu mu nyuma barabaje none Shemsa bamukuriye iki batabizi ko Shemsa ntibamukuyemo ahubwo yaravuyemo peut-être ntituzi imvo ziyiwe muga yaravuye mu ihegano hanyuma riraba reka tuje muri show finale show ijya show rero finale yahatsukuriza abayirimwo izi social media zizatumara nararavye umwe mu barimwo bakugwamwo mbere ariko aravuga ngo mona ngo yari yambaye ngo ikanzu ngo yari yashanishije ngo impuzu ya 1,500,000 ngo aje hajya ngo hamabihera ngo batamushizemo umva byahereye ubikosha ukuri se kubacurira mugabo ndakunda entertainment mu Burundi kuniki atera imbere aho botuza ibuza amafaranga ariko araza nanyo nazojamo hanyuma kandi kiryoshe nuko nyene rega biraryoshe nukuri nukuri dufelicite abayiteguye abateguye iri ryahiganwa tubafelicite cyane kuko je naryohewe na shonge yari imeze namaze umwanya mutoya gusa mugabo nabo nyine byabiteguye vraiment byari biri impact hari abantu ba personality batandukanye bambaye neza MC yari tubigaruka kuri ya nkuru ya Kigingo imico yaraye itituwe yari umwubahwa Pierre Nkurikiye ukuntu yari yambaye ego kandi yarihinduye bimwe by'amaspectacle ya kera uribuka amaspectacle ukaja kuri scene rya mbere ugasura ukaza kwihindura ego rero urumva je narabibonye ndavuga nti peut-être nyango nihenze siwe umuntu abantu turi honari je umwanya kuri natashikari naye nafatiriwe abantu turi kumwe nabuze umbaza wonja kani uriya rero je nagiye kubira hano byo ndukura kurikirana kuri YouTube je ndafise ku YouTube ndayumviriza uri yo kuraba mugiryo jwi ndumva ko menga ndarimeye ndamuravye mbona umenga siwe muga après hahandi basohora amafoto niho nagiye kubona ni yariwe rero muri iyo higanwa hari hasigayemo 15 muri 15 baratoyemo 10 bashoye
Ego. kurebisisa ariko tumukeze na Fani naho abantu benshi bagiye barakomata ngo ntibari bazi imbuga ariko mugabo ni umunyamareresi kandi azwi cyane gose Fani uvuze filime yo ngaho Fani araja mu bantu bari imbere arazwi cyane cyane ku bijyanye n'amafilime yaranaberewe disi cyari kiberewe yaraberewe vraiment bose bari baberewe kandi bakitaza kwivuga ku nkuru ya nyuma ku kuntu kubijyanye no kuberwa no kwambara imyambarire mu ma evenement tuzoza turabafotora twebwe mutwi tubangire ibyo mwiyambika ibinyebete apana ibinyebete hari n'umuntu uzayambara agapira ni jeans kandi ari muri soirée de gala no kwambarira ama circonstances ugiyemo iyo rero ijya nuzeya harimo abantu batatu batagiye bavuyemwo bari bazi ko bajamwe harimo Amipro harimo Ranzi Promoter harimo na Mona Wilder abo bantu bakuwemo bamaze kuza biteguye umva kumbure bazi ko ngo ama video babahoye ngo ama video yabatanze batanze ngabo video zabo twazibonye ngo barazerekanye hanyuma ikindi naco ngo bavuga ko Amipro mu mavote yari imbere cyane yari uwa mbere mu mavote yari umuntu yatowe cyane mugabo nta kundi habura na babiri hagatsinda umwe yego nuko bimeze dutandukire ku nkuru award ndababwiye award nzoba nirutse nzo mushe muri award run muri mushe muri award ntani ndojamo alors inkuru tukurikizaho ni yihe tubandanye ku makuru tukurikiza ku nkuru ya uyu mwana yafashwe ku ngufu yego ni inkuru dukura kuri yaga kwijimbere magazine jimbere murantunga kandi tubanza tugashimira n'ibinyamakuru biza bayatanga amakuru nk'aya anye y'ibintu tutamenya bya ruguru byabereye ahantu kure ko nk'inkuru irababaje ni umwana yafashwe ku ngufu hama n'imyaka 14 hama arasama ego hanyuma abavyeyi na nyene gukora amabi bacara barumvikana umva aramiable babigire ico kintu kirateye ubwoba kirateye agahinda kubona amabi akugwa nkayo kandi no ngaho mu kibano muri aho mu kibano muri biraba cyane biriho kandi ikintu kibabaje gajami n'umwana wa 14 no mu mineur icambere na mbere no jewe ndafise imyaka ya ndumu majeur ego mugabo uviyoye wohanwa iyumvira rero kuviyora umwana atarakwiza imyaka ucugira kumutera inda hanyuma nayo ma responsabilité ntunayafate hama abavyeyi rero bakaca bashaka kubihoyahoya uraziga Jami nivyo nyine namamvuga reputation abavyeyi barihutira kugarda reputation yabo gusumba amagara y'umwana wabo canke kazoza hari ikintu nabonye kibabaje cyane hariho ikintu cyangwa ngo urufasoni mu kibano ngo urufasoni ngo bavyeyi ngo ntibamvuge ngo ntibambone nabi ariko ukaca wica ubuzima bw'umwana kuko urishe kazoza kiwe kose none gajami urazi ko bararetse kukuvuga mama wanje muri ako kanya mugabo ujya mwana niyavuka bazosubira kuvuga baca babigutukira wa muvyeyi yarera n'abana canke nukuri ibintu nk'ibi bintu byo kudenonsa twe turi ngaha kugira ngo muze mubitubwire tuze tubivuge je nibaza ko ubunye Jami twovuga ni naho hantu vyabereye twovuga tukamudoma kuri kuko haravugwa muri iyo article ego idusomere si vyiza ko tuza turahishirira turakunda gufata tukavuga ngo naka ngo yafashwe ku nguvu turamuvuze turashize ko n'ifoto yiwiwe mugabo ugiye yafashwe ku nguvu akaritemberera ntigeza navugwa nta n'ifoto yiwe tuko yishira habona tumumara vyabaye ku mutumba wa Gahwazi muri komine ya Mpanda intara ya Bubanza kandi mboneye akajyo ko kwiyeskuza la papa zavuze mu intara ya Gihanga ego ni komine Gihanga oya ofete reka ndakubwira ibyo ngene vyagenze sikuvuga ngo twavuze ngo ni intara ya Gihanga ni hariho agateme Jami ubu ikintu cyose ni nkubonye quartier yanje nziza ya Musaga umva kabanze kaje kwe quartier nziza ya Musaga ya Musaga bakuye okay ibi rero byabaye ku mutumba wa Gahwazi muri komine Mpanda intara ya Bubanza donc urumva yuko hari kandi ikintu uyu muntu turamuvuga izina kandi yaranditswe ikibabaje ngo uburongoye uwo mutumba yarabimenye hanyuma baramuha ngo avis de recherche ntiyayitanga ntiyamufata
bon hariho ibintu vyumva na chair de poule igufashe kumva nyene birababaje ego birababaje cyane ofete twebwe ngaha kuri konti waho kwibaza ngo twaje gutera inkuru kuryoheka oya nta nkuru nimwe idafise ikintu isigaranira umuntu nukuri turabasavye ibintu mwe nibi cyane cyane tubwiye ko tubavuga ku bintu by'amabi afatiye ku gitsina ndabasavye turabasavye muzohore mubifata au sérieux mubifate nkaho ni science fléau iba yateye ni kintu ni nakaga kuko urumva ni ibintu biteye ubwoba kandi ikintu kiryoshe nuko abarundi turi bake turazinanye mu kibano tuba tuzinanye biroroshe rero yuko mushobora kurwanya mugatuza amabi mwe nayo ntihayende kuza abo hejuru canke amashirahamwe ahani hagati y'akagira mu oya mu kibano mukamenya yuko amabi mwe nayo arayo gutuzwa mukamenya yuko amabi mwe nayo arayo kwiyamirizwa rero muri iyo ntara muri aho twavuze byabereye bamwe ngo mu bene gihugu baho baravuga ko abana benshi bafatwa ku nguvu abavyeyi bamwe bakaca barondera ingene bumvikana n'abavyeyi canke abakoze ayo mabi n'abajeje intwaro ku mitumba bamwe bakabigiramwo uruhara kumvikanisha nuko vyabaye ku mutumba wa Gifugwe muri commune Mpanda urazi ikintu kimega jami ngaha cangaruka kandi kuma shirahamwe haranira agateka k'abana izi nkuru zica ku mahezo sosio eske ayo mashirahamwe haranira agateka k'abana ariko arihutira kuraba uyu mwana amugarukeko kuko uyu mwana ntakomereka gusa ubuzima bwiwe si bwo bwonyene bwo none kara ubwo mwana yibarutse ubwo mu muryango arimwo ikibano kandi nukuvuga yuko no mu mutwe amagara yoye mu mutwe arononekara afite imyaka 14 agashikirwa n'ibintu nk'ivyo turatandukira ku yindi nkuru ya gatatu ni inkuru yakwiragijwe kuri WhatsApp irakwiragira ko bafashe abantu bari basanzwe babaga utuyabu bumviriza batashoboye kuronka izi nkuru niza nkuru zikwiragira ku ma WhatsApp bona bo bari bakamata bari wabupusi njo barabucunaga baraza kuchoma ule unyama wa sanfra yes njo bari bakamata bari wa mapusi njo ko mubeserivi ntinda kuvuga ngo byarabaye canke byabaye byarakwiragiye ariko canza ikibazo abantu mukunda gufungura utunyama tumwe barabara abaduga bibugarama abantu bafungura amaburete yo batembereza mubora mwibazaho ziva ariko Jami wibuke ko hari umukolege ngaha yatubwiye yumvise tubivuze ngo none ngo hari ikibazo c'utuyabo jare ngo gurazi bagateguye neza tubafise umukolege basha afungura utuyabo nibatwikorere yakaye kutwumviriza okay mugurumva rero yuko ari ibintu biteye ubwembo ego nukuri Jami wa honyene ubunyo turazi kiro cinyama amafaranga kigezeko ukacuronka inyama y'ibihumbi 100 oya ukacuronka bambe brochette y'ijana uyu mudamu avuze ngo ya 100 francs ubure brochette bwa 100 francs none inyama y'ijana yova yo ingana gute ariko ni abafise abashaka kubaga utuyabo tutugoye tugwana mu rupangu muhira twatembera ku mabati umva urabahimirije batuje oya mayine ndukuri mumbabarire Nibuka nibiri mu mico yacu nibuka mugabo Jami ni kintu nibuka muri Renaissance igihe kimwe barigeze kwerekana umuntu yafashwe asanzwe abaga imbwa haba rero yicaye hasi akarisigura turaza kuyirondera iyo nuze tuyishireko barayikoreye na instrumentale mu nyuma ishira mu muziki ngo ndakinduca umuntu nivye iyi imbwa ni waje ariko nshuti bagenzi mukurikirana ibiganiro bya Silent Vibes mukurikirana na comptoir nukuri twirinde kuza turafungura ikintu tutazi ikintu tutabona mugende buke mubwe muti amagara n'amazi bashasesekani bayo kandi nawe totugwaza oya blaspheme n'ibijanye ndakubujije France hanyuma hariho amakuru yaciye kuri YouTube hariho umuntu dukurikirana cyane abantu bari kuri Snapchat
yitwa Etinel. Nina Etinel. Etinel turamuramukije afite yaragize n'urubuga rushasha rushasha rwa YouTube muje kurukurikirana rurakurikiranwa cyane. Twibutse abantu batamukurikirana, Etinel yatanguye kuri Snap avuga amakuru, bamuha amakuru bavuga gute anonymous yari avuga amakuru y'ibintu byinshi ngaho mu kibara hamwe twasanze amakuru vraiment ateye ubwoba. Gusa ajya amakuru hariho abikika mukiza bakabeshera abantu, hariho n'amakuru yandi usanga hari umuntu umenga ariko arakina ibintu canke ariko arihora. Hariho nk'uwatubwiye je ndafise umuntu yambwiye ati jewe irya nkuru umuntu yayinyanditse ko ni umu ex wanje kandi yashatse kunyihora. Uyonye nyene abashatse ko mumwemera ayumwe akamwa yera. Mugabo tugaruke kuri akamwa yera. Rero yaciye ashiraho ngo ayumwe akamwa yera. Yaciye ashiraho urubuga rwa YouTube unye peut-être ngira yarayisabwa n'abantu benshi. Aho rero ashiraho hari inkuru rero yavuzwe cyane muri ndwi yo kuroga no kuraguza ku bantu bakundana cyangwa bubakanye hagati yabo cyangwa n'abagenzi. Ibi bintu birateye ubwoba cyane. Nikita je nako ndavyuma birateye ubwoba cyane kandi ngo biruzuye cyane. Wewe umuntu umupartenaire wawe umukunzi wawe ukugira ngo wumve ko yoguma hafi wawe mu hagati none ako gati kanikahera ntibizoca bisura kuyangara. Question urumva ko bikomeye cyane. Birakomeye gose. Hayo n'abandi avuga ngo jewe ngo namenye ngo muhabara ngo hanyuma ngo ndabakorera umuti ngo jewe umva arabaroga. Ariko ko tuzi ko mu Burundi turi abantu bemera Imana. Ibi bintu twisanze hari ahantu gute ibyishano byo byabaye ndazi. Yego twarabivuze ko no mu biganiro biheruka. Fun and fact no kuri comptoir twarakivuze ko ibintu byo kuraguza byo kwivuza imiti y'ikirundi byo kuroga birateye ubwoba cyane. Nukuri ntitunene no kunabiteba ko ngo nitubiteba ko mugabo mwumve ko vyamenyekanye kuko biratanguye kuvugwa cyane. Nivyatangura kuvugwa bazobadoma ku rutoki kandi kibabaje rero ujya mugenzi wawe mujana guherekeza niwe nyene aza kubishira habona. Ayo ni inkuru kwa Etinel nyene, inkuru kwa Etinel umwigeme yarozwe n'amagenzi biwe kuba bamufitiye ari ngo kubera ibi nibi na biriya. Urumva ko abazi birababaje cyane ko ubuzwi yuko umuntu wamuroze. Niwisengera Imana yawe n'ibyo bintu bizogufata bizoguca ko bucya birengana. Izina rya Yesu. Iyindi nkuru dutandukira ko ni inkuru ya gatanu. Amakuru y'igikere kivugwa mu igikere gikuze cyane. Iyi nkuru twayisanze kuri ya Keza. Isanamu media. Isanamu yego. Kuri Isanamu media. Hari ikire kininiya cyane gishobora kuja mu bintu byo kurata nk'itunga ry'u Burundi. Ego. Abaruduti y'ibikere nka rero ni igikere kinini cyane gushika naho umuntu ngo atabiraje kwibaza ngo nagakwabo. Ngo kiretse ugiye kubona rero kibyo kuntu gitaragurika ni umenya ko ari igikere. Ivyo bivugwa n'umujenama mukuru w'igihugu Jean-Claude Karegwa Ndenzako niwe banditse muri Isanamu media. Bako baravuga rero iki gikere ni igikere ngo kiri mu kinini cyane kiri mu ntara ya Bururi ku musozi witwa Magufa wegereye ikibira ca Bururi. Ikibira birumvikana ikibira. Tumaze imisi tubona ibintu bya tourisme by'ubukerarugendo biriko birahabwa agaciro kanini. Yego. Ico gikere kirashobora kuja muri ivyo bintu byo kuratira ijisho. Abantu bari muri domaine ya biodiversité cyangwa bari muri domaine y'ibintu by'ibidukikije barakwiye kuraba ibi babyita gute ama espèces en voie de disparition cyangwa ama espèces. Hiyo urumva Jami kirashobora kuba bagi bikere bavuga ngo biravyara. Sinzi mugabo kirashobora kuba cororonka ikindi kintu kingana gutyo. Iratamagi. Okay. Biraberura rero. Tuvuze ibintu bidashoboka. Mbe amarengwa yabonye nikita mwibagiye kuraba amarori yabereke neza. Amarori nikita ibintu biteye induru cyane. Mu iratiro. Amazu y'iratiro. Yajamo nagibagiye. Amaki. Amadarubindi. Niko yandi kujya mu.
turarusha amadarubindi niko yandika Twazibagiye. urumva iki Igikere, gikere igikere, abantu bari igikere. muri domaine ya tourisme na biologie abantu bize ibintu byerekeye bagishire mu bintu byo kurata iki harashobora gikere kuza abashashoro bavuye Eh. hanze bakaza bakacigako bakavuga ati Eh. iki kera catowe mu gihugu c'u Burundi Mhm. igikene Nuko- igikene kinyaruka igikene kinyaruka kiranyaruka yo ntiwogifata ndatinya igikene kandi icyo gikere rero ngo abantu barutse mu myaka y'igihumbi kimwe n'amajana 980 barakizi urumva ko gishobora kuba gikuze bavuga ko gishobora kuba gikuze kiraburiye amakuru akurikira ni amakuru aryoshye cyane okay hariho inkuru yavuzwe muri Akeza yanditswe na Akeza aho muririmbyi Mukombozi Mukombozi bamwita Lucifer Nagambwego hasta la Victoria siempre acha kivuga cyaki oya unye kenshi ego arakivuga ego mugabo unye izina cyane akoresha ni Lucifer agiye kwitoza mu matora y'abashinga amateka abe yitoze mu bushinga amateka yigenga kuri uyu wa gatanu niho yatwara ibyangombwa impapuro zisabwa mu biro vya seni zimwemerera kwitoza mu kibanza cyo kuba umushinga amateka yigenga arafise impamvu yabikoze yavuze ati yararavye mu nama nshinga amateka asanga nta ntebe nimwe iserukira urwaruka kandi urwaruka ngo turafise impano nyinshi twokora mu gihugu impano z'urwaruka zigatera imbere ku bwanje nibaza ko ijambo ryanje hari ico ryofasha kuko na jewe nsanzwe ndi umwe muri ubwo rwaruka ndazi ibibazo duhura mu mpano zacu nkagira ko nsaba yuko abantu bose bari muri entertainment mu rwaruka banshigikira ako yo kwivumbagaza muri hemicycle Jami wewe ugifata gute iki kintu ca iyi ntambwe ya Mukombozi iyi ntambwe ni intambwe nziza cyane nziza n'ukuri icame hoho nuko numujene ico ni ikintu ciza cyane kandi abirimo hama ikindi naco nukuvuga yuko ni umu artiste ni gake cyane Kidumu niwe yigeze kugerageza kwitoza muri sinibuka umwaka wariwo yageze ushaka kwitoza mu matora sinjya byo kaneza ariko ni ikintu cyane kigiye kubona umu artiste ashobora kumva ko ashobora kuja kuba umushinga amateka peut-être ko ashobora gushikana ijwi kure muri ya myidogwa abartiste bwa ngo ntibashigikiwe ntibatezwe imbere nta madroit bafise nta ibintu nk'ivyo donc ndumva yuko aronse amahirwe yo gutorwa akaba umushinga amateka cyo ikintu ciza cyane abartiste baserukiwe bafite umuntu abavugira akabashikanira ibibazo vyabo mu nama nshinga amateka nukuri turamwifurije amahigwe courage baze bamushigikire nkuko yabibasavye urundi rwaruka kandi nibaza ko ni inkuru yabaye nka surprise kuko ntabwo tugeze twumva mugabo boom twumva aragikoze umva yegeranije uburyo bwiwe kuko kwitoza nk'umu independent birazimvye yego kwegeranya amahera asabwa hariho n'amahera yo wimyamamazo kwiyamamaza yego ndumva yuko arakeneye ubufasha mbwira ngo mu kwiyamamaza no mu bintu bitandukanye byose yego ntituja mu matora hariho abantu bazoca bamubwira ati ugiye mu bya politiki urataye umurongo ibikindi biki ubwabo niko yiyumva nibaza ko kwitoza ni droit y'umurundi wese kuko aba yumva yuko cyane cyane kwicekera mu gushinga amateka nibaza ko aba yumva yuko ashaka gutwara ijwi amajwi y'abantu gutwara amajwi y'abandi guserukira kure abandi guserukira ahandi turamwifurije amahirwe inkuru tugira turangirize ko iyo rero turayiteba ko rero iyo yarishushe rwose inkuru tugira turangirize ko ni igiteramo cyabaye ku munsi wa gatanu w'indwi ahari kuri Royal Palace cyari igiteramo ca Kigingi cyitwa Ntwenzananje Gongara ni mu rukurikirane rw'ibiteramo yise Ntwenzananje hariho igihe agira ibibayabaye hari igihe agira VIP hari igihe agira VVIP nk'iyo rero yabaye kuri uyu wa gatanu twanze tuvuge kuri Kigingi Kigingi ni trésor national ni trésor national nukuri ahari amashi menshi yiwe ego vraiment kuko tumaze turavye uretse ko ubunye amaze gutembera ibihugu byinshi cyane Kigingi byinshi cyane amaze kuja ku mugabane wa Afrika
umugabane wa Afrika aramaze gutembera mu bihugu umugabane wa Burayi ayo Europe aramaze kuja mu bihugu bitandukanye umugabane wa Amerika aramaze kuja mu bihugu bitandukanye yatubwiye ngo ni Las Vegas ngo Las Vegas yarachanse Las Vegas natwende cyane biteye ubwoba twararyohewe gose cyari gitaramo kiryoshe hanyuma harimo abakomedian batandukanye bava mu bihugu bitandukanye igihugu kibanye cy'u Rwanda n'igihugu kibanye cya Kongo vraiment wakuryoheye ninde uretse Kigingi go Rusine abanyarwanda mukurikirana ibiganiro bya Seven Vibes vraiment mufise umunyempano aratwenze je urabizi ko nahora ndamubona ndabona hariho chaîne je nahora ndamubona muri chaîne yitwa Zacu TV irerekana amareresi y'abanyarwanda mugana amashene tudakunze kuraba ni chaîne tudakunze turaba ifise abantu menga twayihebeye hanyuma urashobora guhita bariko barayiraba ukamubona nukuri sinahora ndamwitaho nta kintu na kimwe yahora mbwiye sinarinzi nuko yopfa nantwengeje nkimubona kuri affiche avuze none bikigingi yavyumviriye gute ariko Rusine iyumvire yarakinye munyuma baranamurondera barashaka kumuhamagara agaruke arayibaza mushaka ko ndagaruka Rusine akina ijya Hollywood yaborewe akina yaborewe kandi ntaba yaborewe oya akina ari imborerwa mugabo ibintu avuga aratesa fema amashugwe yawe Rusine nukuri abantu bazi ko bana hafi cyane mazina na Rusine vraiment wararyoheye abarundi abariko bararaba isho ya Kigingi uyundi muntu wagira uvuga ka oya uyundi muntu yanjoheye Mr Champagne Mr Champagne itambara na mbere yaje yambaye nka sapin de Noël yaje ari décoré abria mugabo impuzu ziwe ntizamaze kumwanya munini yashitazira uramuzi yarameze je matumona mu ma event matandukanye ashitse ubuzi ibintu kandi yaje yitekaniye wamenga yatinye public azanye aratangura abantu bari mu public rero hari abantu baba boss twatwicaye ahantu heza cyane kamera bagerade nari imbere ariko shana naratitana samatara nikita nukutima ni telefone Hinge mumva ibintu byabaye babizi ko mu mashow barabiryoje baba bati okay mugire mwatse amatoroshi twakira mu artiste mundabe telefone yaciye aduze uyo mufasi none rega na gatoroshi bari kwimarika batubwiye gusa abantu twari twicaranye hari abafite ama iPhone 16 none iPhone 60 James 13 ni nansi ntoya muri bose nagira ubwoba mugabo nguyu Tekino oya ni Samsung yo muri Gwanzu naguye kitopitu no musika wameye kubera jamarantembeje mugabo yanyemeje yambwiye yuko mugiza ehera abajame mundwiza ngo urashobora kuronka none si Noel ntibazoma amakado ehera wamatoroshi batugiye amatoroshi hajya nawe ufite kandi kamurikira waramanika ijya iri gongala VIP mugabo basavye itoroshi umviriza yaba hari muri Kigingi sama comedy Kigingi tumutelefone yaba hari muri Kigingi sama comedy aho ni sawa kuri mese twe turi 10000 aho hari sawa mugabo hari VIP tutushaka table yangahe 1 million omorion urazi champagne nanyene tumuha amashugwe yiwe ego vraiment yatambije abantu araryosha ibintu ushaka naho mu nyuma ugira danseuse yo ati genda rero mwebwe bisa mwaciyamara yanyu acha bisigaramwo wenyene hari rero umukomedian yaya rurangiranwa international Herman Miss yarantwengeje vraiment Pasteur Béton ay ariko vraiment ujye mu tipe yaraberewe yabivuze vraiment avuga ati twebwe abakongole avec la SAP niko bitegeza kumera
ati icoba cose ube waberewe. Yes, Icoba cose vyari biryoshe, yari ntuze iryoshe. twarafunguye Wariha 1 million, table yari ya 1 million na table ya 2 million. Hanyuma habaho gufungura kuri table ya 1 million barafungura, table ya 2 million barafungura bakabahana na icupa rya champagne. Jami rero yagumye yiteze yuko kuri iyo table yabo babazanira champagne. Ata miliyoni 2 mwarisha ariko nawe urubahuka. Nabameze cyane none kano kwicomora. Ariko byari biryoshe no kwitushimiye organisation ya tout l'événement. Good times, yitwa good times. Naryohewe cyane kubona Maison ya Kigingi. Good times. Naryohewe cyane kubona umufasoni wa Kigingi engene karakora. Yo, niho bwabibone. Marina yambaye soda. Marina yari ntekarasiringa yari mu kazi nabati yes. Sha hajya ngo uhushitse ngawusha umugore kweri. Yaraguyeko. Ego. Yaraguyeko. Marina amashi menshi. Hanyuma hari abakomedi batandukanye, hariho Michael Sengazi muramumenyereye mu ahantu henshi, Parlement du Rire, muri nyinshi nawe yaramaze guserukira cyane ibihugu gose. Hariho Babu, abajene bacu. Hariho Babu wo mu Rwanda. Ndashaka gushimira abajene bacu baba artiste bakomedi bakubaraza bakuba Kim Kiwi Marcelin na wundi Abegeya yitwa be kwa ubya Abegeya turamushimira. Gusa uretse ko hari nzi ko Abegeya ariko Abegeya vya vrai yarakinye dernièrement muri Kigingi sama comedy. Abegeya kindi ibintu byo kubegeye Jensa nibaza ngo niyo numero yateguye. Ego afise ubumuga burya mu bisanzwe niko asanzwe avuga arabegeya, ariko yaciye uko kuntu avuga yaciye nibaza umuntu abegeya kiyumvira kuba umukomedi akaca abihindura. Biraryoshe, twatwenze vraiment biraryoshe yari ndende mugabo ni ndende nyene kubera kugira heze ijambo birateye. Byari biryoshe gose, umuziki uryoshe. Joel kabisa yavugije neza. Uretse ikintu cantangaje, Joel n'abantu ntibigeze bashuha mugabo bararyohe bariko baravibinga bicaye. Ahubwo Joel ikintu nibaza nagumye mvuga ngira ntibatoye ko ari wari karavuza bijya bintu. Bibaje yuko ari ego ariko ari karavuza kuko mugabo bari hafi yiwe, hafi ya podium arabonye ko ari karavuza, bariko barafilma kwagira bakabule karibimba neza cyane. Karibimba neza cyane vraiment byari biryoshe. Hanyuma tugaruke rero ku myambaro. Yo nanyambaye ngo ariko tugaruka ku kantu Kigingi yavuze ngo ndabizi ngaha hariho abantu ayo mafaranga atari bo bayarishe, hari hamwe abapampe benshi. Abapampe nabahe nibo abandi bicara bavuga ati yego vyovyo abecaye n'umubosi munini ya mubosi gutyaye agacaca ati ego vyovyo ego oya ico yanze baracanga ico akunze baragikunda. Hariho rero ngaha dasa niwe twateye inkuru yo muri Belvedere nayo tuvuga nshaka kuvuga. Ariko ni sawa mu nkuru zavuzwe Kigingi yaravuze ku mbanyi za kijambere. Iyo yivuge jewe bagufate wenyine. Oya sinza kuvuga mushatse kuvuga imbanyi za kijambere ingene umva yakaravuga ukuntu abavyeyi uwomenga ibintu vy'imbanyi zo gutwara imbanyi zitifujwe uwomenga bigiye kugira ubu ati ariko kuva kera vyariho yakasigura ko bobo bacaruka ariho ibintu vyagiye birahinduka plutôt. Ati niho batanguye gufata ingingo z'uko mwisengero utagira mariage wibungenze. Ati niho batanguye ibintu vy'umubano batakwemerera kugira ngo uri mu mubano uyuhe bikini n'ibyo. Ati mugara jewe naguye kuri extrait ya mariage y'abavyeyi banje. Ati nsanga inyuma y'iyo mariage après 4 mois baciye bibaruka imfura yabo. Ati ndiko ndereka mama ngambwiye Kigingi bunyubaha ngo twubahane je umuvyeyi wawe. Zijya n'imbanyi za kijambere nizishobora gufata 9 mois. Nibishoboka mugabo aragira mariage debaze umva mugabo umva mariage après 4 mois ukaca bibaruka n'imbanyi ya kijambere. Uramatsiko nako hari ibitoki bikura n'ingoga umwanya atari umwe wagenewe.
donc rero mwakoze kudukurikirana mwakoze kubana natwe urabuze byari show nayishushe je tuzosubira ku munsi wa kabiri. Oh là là, oh là là, oh là là. Le week-end a été long. Le week-end a été long. Tuzosubira ku munsi wa gatanu muri Fun and Fact, tuzosubira ku munsi wa Mungu mu kindi kiganiro comptoir. Muze muraduha amakomantere mu makomantere, muze muraduha amakuru mutwandike mu inbox. Hanyuma hari ikintu twibagiye kuvuga, abifuza kumenyekanisha ibintu byabo, ibidandazwa, murahawe ikaze hano muri comptoir. Turashobora kuba turiko turanyuka ikintu cyawe ushaka kimenyekana, turashobora kuba twambaye impuzu ushaka ko butike yawe imenyekana. Amarori baramaze kundondera, ndarindiriye bishasha mu mpana nje amarori y'amaso. None jobona ndayambaye ku matwi, je nambaye aya matwi. Turagize ikiganiro murakoze, bye. Ndatatiwe. Siren Vibes TV.